kwereka kujo hitamo umukobwa w'inzobe kamanye ngo jewe none urabye kuntu nirabura nko mukwaha ndendere ubundi umukobwa yirabura nka wewe bagabo bakabitse ndarimuha kwe none shaho mburi impene n'ikiziriko mburi ubudepite mbere n'umusheri kw'ishyaka nawe bagabo bakabaye kwe bimwe mu byo bagumye bagaruka ko kumvuga kenshi bagumye bavuga ati mukombe igitimo tudashobora kumujajinga muri iyi minsi ati siwe ntamerewe neza yarahukanye n'umugore ati ndero niyo bibazo bindi niyo bishobora dufate kubu wahisemo ingingo yo kurondera iwawe kugira bimwe bavuga bereke ko atari byo reba yani ku munsi nk'uwo nabuze ivume ndonka basi n'ubujyajya ncewe tu basi nanjye mpagaraye mu bandi urukundo rumeze nk'inkorora hishwa jewe ngaha naje kwera inkurikiye urahitwa Manela bandika ko amazina izina rimwe nk'ubakandika ko Scott bakandika ko Mkombozi Chevare Simbizi uko nyene abo nabo nabo ntibari kubemera ntibari kwa iruje ntwari yiwanje siyo busambanyi ni ya Valente kera uciye wihaniza yuko iruje ya Valente kera batarazana ibindi nati turashima kuba mu gihugu havuka abana nkamwe azogera igihe tubashyira muri visit Burundi aho baje kubaraba kintu nka jewe ndamutse mvyaye kuko sindavyaye bado sijaza niko numva ubushuri bungendana mu kumbe bwari gwawe ese nakubwira je sinebwa kubona amaso mu yandi neza kandi urazi ko tuvuganye igihe kireke twavugana kuri phone kumbe uri mwiza je nabona yuko mugastati zanje none nuko ndakombona je ndazira bari kuhajya abantu bose babisiza akantu baba bigiza akantu abayabwiye photographe raba ndabonye akantu ngatureho ariko kumbe nta nakantu yishikiye mu maso mengo ni udandaza amakaro uranyerera no mu maso jega agashugwe urabona ko atari amashugwe batwara ku mpanda ego urazi naheruka ishugwe kera mpawe n'umuhungu bamuni nawe none uri ngumba y'umukunzi uri imfuvyi y'umukunzi nanye ni imfuvyi y'umukunzi none dufubane none ufuvyi tubufuvye ni muganwa Kent muganwa w'Imana muganwa mwete muganwa w'abantu nuko another day another vibe ndakubwira ko no munsi vibe yacu vibe ya le 14 vibe yo kuri Saint Valentin uno munsi kuntu ibintu bimeze bantu b'Imana nahora ndababwira nti mfise vibe renze nahora ndababwira nti raba neza urabona ahantu turi ni kuri Le Flamboyant Resto Bar rero aha hantu uti hari iki numvise ko no munsi nta giteramo gihari nta show ihari ariko hari umuririmbyi Mkombozi aza kugira date n'umukobwa reka mvuge okay aza kugira date n'umukobwa yitwa Manela nukuvuga mwarabonye ibintu bimaze imisi bica ku mbuga ijya nino amajambo Mkombozi yaramaze imisi avuga ati ntegerezwa kurondera uwundi ntegerezwa agacisha makaza aravuga ati ndakeneye umuntu yomfasha bantu b'Imana gumana nanje navyumvise yuko araha yiriwe arasirikira mwabonye ko yagumye vyandika ku mbuga ziwe rero navyumvise yuko araha hantu kuri Le Flamboyant niho bateguriye date niho aza guterera ivi naza kumusabira ati urashobora kumbera mama w'abana kuva aho vyakabereye bagumye bamuvuga uno munsi agiye kwiromariya agiye kuronka umukobwa wundi w'ikimetemete umukobwa mwiza guys mugumane nanje ndagiye munze tujane buke dushobore kumuraba Mkombozi sinzi ngo ndabasanga bari kumwe sinzi ngo bimeze gute ariko bamaze kumbwira ko ari ngaha imodoka yamuzanye nayibonye kuri ngaha gumana nanje chap twingiye ndabonye ahantu hariya hateguye reka tujane guys ni hajyanye nahabonye ingo tugende kwa papa tauni hapa kaja documentation
Lucifer. Papa Baba. Yes, nuko rero bakunzi ba Magic Channel nkuko nari nabibabwiye nkuko mubibona twamaze gushikira mwite Nzeyimana Thomas benshi bamunzi kuri Mukombozi Lucifer. Mukombozi. Yes. Uraberewe kuva hasi gushika hejuru. Ibaga jene nafusa ubusa kuba naberewe no kubegwa. Wakoze cyane. Jene narinzi ko ari gufuka ubusa. Nuko turashaka kumenya why uno munsi kuba tugusanze muri kino kibanza uberewe gucyanye ufise n'ishugwa mu gihe twamye turabona ku mbuga zawe wagumye wandika kati uno munsi ndiko ndaritemberana uwo duhura nagendare kabisa ndarimuha kwe none shaho mburi impene n'ikiziriko mburi ubudepite mbere n'umusheri kwise nawe bagabo bakabaye kwe bimwe mu byo bagumye bagaruka ko ku mbuga kenshi bagumye bavuga ati Mukombozi igitimo tudashobora kumujajinga muri iyi minsi ati siwe ntamerewe neza yarahukanye n'umugore ati ndero niyo bibazo bindi ntiyo bishobora dufate kubu wahisemo ingingo yo kurondera iwawe kugira bimwe bavuga bereke ko atari byo reba yani ku munsi nk'uwo nabuzivume ndonka basi n'ubujyajya ncewe tu basi nanjye mpagaraye mu bandi ndonge basi ni foto none bereka abantu Saint Valentin kweri kabisa nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye turashaka kumenya uno munsi kuba tugusanze muri kino kibanza giteguye gutya yego witeguriye nde nimba atari banga nta banga kubera ko urukundo rumeze nk'inkorora hishwa jewe ngaha naje kweri nkurikiye urahitwa Manela bakunze ba Magic nkuko kabisa ubona uramuzi wo nego turamuzi twari tumaze iminsi tubona naragororotse winzobe kanje afise mu maso hakwega hisumaku afise taye urabona kabisa yuko ari umwana ushobora guheka ukamutu nawe bo kwirukanza mu ntambara wogenda umutekeka tari babandi bakizito baza mwirukaga bacha baruhana kare uravuze ati umutima hageze kutora bimwe byo twabonye mugumushyira kuri stat mbere yuko Saint Valentin shika wagumye kuvuga ati Saint Valentin regereje mwabakobwa muze mugire umutima w'urukundo wo gutora vyavre atari amaranga mutima kweri kima kuvuga amajambo nkayo tukaba tubonye uvuze ko witeguriye Manera dutegure ko mu minsi tuzebona ubukwe bwa Manera na Mukombozi ubukwe sasa nurundi urwego hatangura kubera nk'ubu urabona abiwabo nanjye nkabiwacu hari ibyo ntumenye ariko ko tugiye kwegerana aha kuri date mukanya ncamenya byinshi kwenda mubonera zambara imbari ariko tubonanye amaso mu yandi avuze ijambo ndamwumva n'amatwi n'umutima nawo gashishoza ncamubona kabisa akazoza ariko kwe n'umwana w'umukobwa kahise bikwiye arabikwiye kuva kunda mubona kuntu yiruka umwana yironderera n'umwana mwiza abantu bakina amafilime benshi babakinira abandi ariko babona bafise production yiwe iyo byonyene gusa ndabona yuko ahubwo ujyase umukobwa gusa n'umukobwa w'imbona kazoza nubona ko ajyanye biciye natati n'umukobwa w'imbona kazoza nubona ko ajyanye na speed turimo ego uriko uratubwira ibintu byinshi turashaka kumenya dufate ko uno munsi Mukombozi hamwe vyocamwo Manera yego ko benshi bavuze bati cette fois-ci umugore wiwe yahora ari w'inzobe tubazorondera uwirabura kwereke kujo hitamo umukobwa w'inzobe Manera ngo jewe none urabye kuntu nirabura nko mukwaha ndendere ubundi umukobwa yirabura nka wewe bagabo jekeri wagiye kwese mubesha siko abakobwa birabura ngo je niki ariko jewe nkundi nzobe kubera umwana w'umuntu kenshi arondera icabuze none je narabuze inzobe ncandondera icyo nabuze ncandondera inzobe uno munsi ni tariki zine ni tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri aho benshi bakunze kuvuga bati ni tariki uravye neza ugwaruka rwinshi ukunze gukomerekeramo gwitwaje ibintu vya Saint Valentin kuri Mukombozi ino tariki wewe uyifata gute Saint Valentin isiguye iki Saint Valentin tugiye mu mateka wari umunsi mwiza wa Valentin yari umukozi w'Imana Valentin yari umukozi w'Imana yari umukozi w'Imana Valentin yari umukozi w'Imana bamutaziye Saint Valentin nk'umutagatifu Valentino umweranda Valentino hanyuma umwami yaramufashe baramufunga kubera iki umwami ntiyashaka ko abakene bagira ama mariage
kubera ko abajene bagize mariage mu ntambara ntibagwana hajya n'abantu bafise abagore kenshi mu gisoda bafata yuko atarabagwanyi cyane mu mpamvu ariko barekita abajene gwaruka bagifise amaraso ashushe kubera guma yimvira umuryango umugore agiye atagwana neza nuko bayifata hanyuma uko uwo mukozi w'Imana aravuga ubusambanyi abana bazoce basambana kandi Imana ntibikunda cyagira mariage mu ibanga umwaba mufasha aramufunga mu kirugo gufa nukuvuga Valentin yafunzwe azira ko yakoze ubuzi k'Imana yagize mariage mu ibanga abajene ariko arabakaburira kugira mariage kandi akaca abahezagira mu ibanga amaze gufungwa niyo yakundanye n'umwana umushefu Valentin yakoma wako gasho ya urukundo yindi mu rukundo nuko yitwa ndi mu rukundo Valentin yaguma ari indirimbo ya bati rume ahageze hose arafise inyota irenze sasa umugabo araha ageze aho bagira bamwice yaciye yandikira ikete umukobwa bakundana amwandikira ikete riryoshe cyane ahejeje cyandika ni jewe Valentin wawe ya kete rikera sikira amaze gupfa ko abajene bamukunda ko abajene bakera bakunda kwandikira abakobwa maketasa amakete mwandikira uku ucyuhereza ushireho akantu kakabango ushiraho akantu kameze nk'icyumu hagati aho tayari karahumuriza nyuko sasa ya kete ya Valentin ngiye yakera sikira ariko bacibashiraho n'umunsi wo kuza baramwibuka ariko bare yacihaza abandi bami bacibashiraho bashashamo ibintu by'ubusambanyi ujya munsi bacabahindura umunsi wo gusambana umukobwa utazi kutubwira ibintu bisa nibiza kumenga biriko biragoreka ujya munsi uwo munsi wo kwibuka umweranda Valentin gute abo bantu bace bazana uwo munsi barawuhindura bagira umunsi wo busambanyi wari umunsi w'urukundo nyakuri wo muri roho bare bacababishira bagira umunsi w'urukundo go mu mubiri sasa bagira gute bafata impene bakayibaga irabura bafata igishato bakacanikira ya maraso bakayishira mu kintu kimeze nk'indobo bakaca bakata kimaze kuma cya gishato bakatakata utumanyu duto bakakatakata bakaca bandika ko amazina y'abahungu bandika ko amazina izina rimwe bakandika ko Scott bakandika ko Mkombozi Chevare Simbizi uko nyene abo nabo nabo ntibari kubemera ntibari kwa hanyuma baca bandi ikiboneka ko sasa abakobwa uwo munsi baca bafeta gute abakobwa baraza bakaca batora byazina agashato bagatoye bakaca basoma izina uwo wasoma izina nuwe baca bajyamana uwo munsi w'ubusambanyi ariko wari umunsi wo kugira mariage wo kubaka gikiriso bantu b'Imana muriko muradukurikirana urumva ko Mukombozi tubwiye ibintu birebire tutarinze guteba rero murabona ko twamusanze muri kino kibanza aberewe cyane arindiriye umuntu wiwe rero nari navuze nti sinogenda tutarinze kuyaga sinogenda tutarinze kumubaza iyi rouge noire yiwanje si yo busambanyi iyi ni ya Valentin kera uciye wihaniza yuko iyi rouge ya Valentin kera batarazana ibindi nukuvuga uno munsi naho muza guhura na Manera mbega ho nk'ububishitsi Manera ahamwe atoze plan B ufise ni yahe cangewe ncangenda hajya kuri rompo ni ishugwe ryanje ndarigira uko imfuvyi y'urukundo yose zengana ni imfuvyi y'urukundo ubaye imfuvyi yes akunze ba Mukombozi nuko kubera ko bivanye n'umwanya kuri kuraturega nuko amajambo atatu y'agasunika rugi usezera n'abakunzi bawe muri rusange basanzwe bakurikirana nuko je icyambere mbere niko no bifuriza bakundana kandi umunsi naho atari umunsi nyene mukuru ku gihugu cyanka iki ariko je umunsi genda ndawukunda cyane kubera ko umunsi atari w'ugwana ari urukundo naho noba ntazi ukuntu waje niki urukundo rwo nyene gusa ni byiza ni byiza kindi nacyo no bahanurana uko byifatamwe neza nibatwagwe n'umubiri cyane batwagwe n'umutima w'urukundo ikindi nacyo Imana izagiye urukundo rwa abakundana abadakundana nayo Imana banyogororere hakiri kane bave batakaza umwanya w'abandi
bareke kugorana ntibatakaze umwanya w'abandi ahebe umukunda aje kuri wewe nawe cyumusiga kuri rompo ashabura gusubira inyuma kuri wa wundi biragorana kubandanya na wewe ntibishoboka gusigara hari bikamugora oya ntibagorane kweli wow uvuga ko ucerewa kuyaga uvuga ko ucerewa kuyaga hanyuma tonto je mbona umengo ikurancereza inyota ariko nanye ndahura n'umukoshi kweli nkurikiye manera nkaja mpura n'urugabo gwirabura bakunze magic murumva ko ariko aridoga aracerewe sana reka sigara hiyo ye present karibu urakoze cyane je nyitwa Nzeyimana Toma benshi banzi nka Mukombozi ariko kandi abanyene ndumuririmbyi akaba adafise abavyeyi ariko atari imfuvyi wow ariko adafise umusheri ariko atabuze urukundo ariko nyene watanguye kumotera wow kuko bitangura uko okay cheers ego sha uduciye aringi okay karibu cyane rero urakoze cyane kabisa ikibanza turimo cyitwa Le Flamboyant Garden ndabona kweri kabisa n'ahantu h'urukundo kweri cyane hari romantique n'umuntu yagagaye mu mutima aca yoroha gose sana iyo bavuze Mukombozi mbega bumve yuko Mukombozi ryavuye hehe kubera iki Mukombozi ryavuye ku mugenzi nari nkiri mu nkambi bamubeshye ko yateye inda umukobwa kumbe umukobwa yari yatewe inda n'umuntu w'umubosi acatanga amahera amaze gutanga amahera acavuga wa muhungu acarafungwa amaze igihe ari mu gasho ukuri cyo kuramenyekana arasohogwa hanze ariko yari amaze kwihebura avuga ko none ibintu byose naragurishije n'uduhuzu n'inki none ngiye gutangura gushasha je nofuma niyahura cyo ndamuhanura nyine ndamuhanura impanuro ntiyazumva aravuga agiye kwiyahura ariko nambwiye sawa nta kibazo ko je nagerageje kuhanura ashitse yagira yiyahure yaguma yibuka amajambo namuhanuye acazinduka zamuye ariko araravuga uti kuvunza ndakwita Mukombowaji sasa uko Mukombowaji cyariza Mukombozi wow ricariraza abantu bose Mukombozi yarenga hama abantu benshi baragukunda cyane bivanye ku izina ryiza abavyeyi baguhaye Nzeyimana yego kabisa Toma none hajya urazi ikintu abarundi bagukundira jewe si okay basi urashaka kwimvira ati hari igihe abantu bagukunda uri muri kariyeri yawe kwimvira ati none abantu bankundira iki wakirondera ntukibone mugabo iyo nk'umuntu yafashe umwanya akimvira ati peut-être nka je ndumukinyi urashaka gukunda ukuntu jewe nera nk'inawe yego barashaka gukunda mu biganiro nkora barashaka gukunda ukuntu mvuga canke ukuntu ndabikora nta musi urigera ufata umwanya w'imvira uvuga ati nigika abarundi bankundira ko bagufata nk'umuntu w'incabwenge biteye ubwoba sasa je nibaza yuko abantu bakunda ukuri kumenya kuri kubera ko hajya ubwenge ari abantu bagira ubwenge bw'ibinyoma ariko ukora ubwenge buvuga ubwenge bw'ukuri ari ubwa bwenge bw'Imana kandi abarundi barizera mw'ico gihe barabona yuko byari Nzeyimana kandi n'izina n'ibikorwa icyo nibaza icyo kabisa kandi akabibamwe neza cyane akanayizera Mukombozi urazi ko genda ko genda umufana wawe kuva ndakana gato cyane nubona ubu naho uri romantique kwirira umwana muto yego wakuze cyane hama nukuri guys hari ibintu mwega mutazi jewe ndashobora kuba naryohewe kuba twashoboye kwicarana muri kino kibanza merci sana byamimbaye cyane enjoy nanje yego je sasa oyenda kubonye ukuntu woroshe imengo na gafiriti ngumara kwirabira noroshe gute hariho umuntu uvuze ngo ndoroshe acemvira iskenera yoroshe mu majambo umubiri wiwe baba bashaka basigura ingene noroshe yani
icyambere na mbere umutima wawe ntukagaza unoroshe uri thank you hanyuma ikindi nacyo ufise umubiri uri soft sana. Manera boutique nisiga. Se boutique yitwa Manera boutique. None je novayo kumengo umubiri warabaye perfect. Ndasa ama scrub meza. Uzozura kuri yo poya. Uzozura mpurutura. Murabona abantu b'abahungu musepo nkiya mukombozi. Uvyema muravayo cyane ukagira kabiri korosha nkaka kiwanje. Navuze amatara yacitse cyane. Sasa ariko je nagukoze ko kweri ndatinye simavenda kujya ikintu mu maraso asimbe hejuru n'umengo roroshe cyane. Niga muri primaire umwigisha yarigeze kunkubita ankubise kujya kuntu nyene umwana ushaka kumukubita utarushaka kumubabaza. Yego mwana kujya kuntu abigisha bo muri primaire barakubita abana cyane ko bavuga ati umwana arangora cyane. Rero umwigisha aca arankubita inkoni kujya kuntu umwana umufata aca mfata urabona hakumengo hari umushono aho habara hacishije inyuzi rero aca arantabura ca ndatabuka kandi ndava amaraso menshi bivanye n'ukuntu umubiri wanje wari umworoheye gufata. Kumbe ni vya kera ni vya kera namye fise mu mubiri nyene bwiza ariko ubu kwera koraza umwana w'umukobwa yakoze aritegura bien akamera neza. Uwo harimo akabijya ni bien sana. Nati turashima kuba mu gihugu havuka abana nkamwe azogera igihe tubashira muri visit Burundi abantu baza kubaraba. Ni bien. Indirimbo rumpe rumpe urukundo rumpe naba bayenda vuga none ko nteramishwa n'imibu nkavuga none jewe ko atamuntu ambwira na bonjour ngira njyame. C'est vrai. Akaba atamuntu ambwira bonne nuit. Yego. Inafira mu nzozo imenya gute kweri. Hewe. Hajye birashika umuntu w'umustar nka wewe mukombozi en tout cas vraiment urakunzwe nakubwiye ko ukunzwe. Ndibaza urumva. Birashobora gushika umuntu w'umustar nka wewe ukaba hata mukobwa ukunze canke agukunda aba yaragusariye. Yaba ashobora kuba ariho ariko akaba ariho wa wundi nyene agukunda kubera ibintu bisanzwe nanjye bijya nabyo nabirengeye yumva shaka nkunde nyene bya bindi nyene igihugu ikamenya. Ibintu atari bimwe byo mwibangabanga mu gihugu gukundanira mu cyumba hanze y'icyumba ari mu bijya ntavyo ushaka. Ubushaka nyene mukundane n'umuntu bibe official nyene. Ubwo kabisa yani jewe simba nshaka inje amabanga mu nje ndibaza yuko ndi mu baririmbyi ndonse umukunzi abantu bose cyabimenya. Barabimenya. Je kuva kera kweri wumva mukombozi wa mukombozi kubera ko sinshobora kuba je sinkunda kubika amabanga cyane mu mutima. Kubera ko ndazi yuko umwana w'umuntu nuko nizera umwana w'umuntu aba afise umufuko w'amabanga. Yego. Sije simba nshaka ndawuzuze hakiri kare cyaseseka amabanga kenewe kumbe nujuje amabanga y'umusheri. Amashaka umusheri asohoke abantu babimenye ntibibanga bimenyekane. Yego. Umuntu wese amenya ati uyu mukobwa n'umusheri wa mukombozi. Nyuma numva nene kubera simba nshaka kuvangana mashangira umusheri umwe jewe turabana dufise esprit y'inuma inuma igira umugore umwe. Yego. Mukombozi ni kihe kintu gituma abaririmbyi benshi batagira mariage? Abaririmbyi benshi batagira mariage barazigira. Oya benshi ugiye kubiraba bavuze la majorité n'abantu benshi muri bake. Yego. Benshi muri bake kubera iki batagira mariage? Je nibaza yuko kubera ko ngira ngo baba bafise amakenga sinzi kweri impamvu ariko nibaza yuko baba bafise amakenga mbe uyu muntu kwera akunda jewe cyangwa akunda umuziki wanje none umuziki ni nawuheba bizogenda gute cyangwa umuziki ukampeba bizogenda gute uyu nazo cyajyana navyo uko abandi nabo akababona umengo hari undi abona umengo maze kugira umusheri abandi bakobwa ntuzo ukibaronka hari umuntu abagifise inyota yo kujyama n'abakobwa benshi akavuga ko nkagira umugore azatangwa kungora aba bandi sinzo ndavugana nabo uko undi nawe akavuga ko ibajewe ngize umugore
azoca mbera upeje nk'aya masaha uri hehe uri kumwe nande ibibazo byinshi nko kumengo ntunze umupeje mu nzu ntundi muri ringi nawe urabona bari ringi nakazi gatakunda stress saka gutya kweki njya kwiboha benshi nuko ariko abaririmbyi bateye imbere ajya no gutunga umugore nabyo nyene birateza imbere umuririmbyi gusa urondera umugore agutahura atahura n'akazi kawe ajyanye kandi na esprit yawe y'umuziki yawe waritoje yego kuba umushinga amateka yes ni kiye kintu kidasanzwe yabonye ku barundi ikintu kidasanzwe nabonye ku barundi ku bwanje ciza canke kibi waba warabonye ikiza nabonye cyane nuko bafitiye icyizere kandi banyetse urukundo kweri ku rwego cyane natawiye ko n'umukene nawe arongora kuko je nta bije n'ifise ikwiye cyane ariko ari abantu bari bafise amabije menshi ndabacako nuko nicyo kintu nabonye abarundi barakunda kandi iyo bakunze naho bagusaba ibintu byinshi bakunda mwibanga ariko ubonye barundi jana baserusa bakakubwira ko bagukunda basi umenye ko ari abandi barundi ibihumbi ijana bagukunda bari inyuma yawe birenze bakunda guhisha tu badakunda kwiyerekana guko ariko n'abantu kweri banyeretse urukundo rwinshi hanyuma ikindi nacyo itete defo ihari mu barundi amaze kukwishiramo yuko we mutari kumwe nawe uvuga byiza arabigwanya tu aguma abona umengo ni bibi nawe uvuga uti genzo bazanira amazi mwikatiye yanyu atagukunda nawe yoba yakeneye ati dukure ubugugu n'amazi yadukeneye kandi yakeneye so uko bishizemo ikintu baba bakishizemo ni kuvuga ico kintu bariza babona ko ari kibi bakora ibishoboka byose uyu muntu vraiment bakamutuza yego ico biyemeje ikintu baragishikako kandi banabigwanira cyane yemeje ikintu bashira kwemeza yego ico ni kiye kintu ushobora guhanura abana b'abanyempano bariko baravuka muri no myaka abana b'abanyempano bariko baravuka muri no myaka cyo no banura icambe na mbere bakunda akazi kabo bien sûr bakora ibyo bakunda kubera ko ibintu byose birafise ibibazo ariko ugikunda kijye kibazo ari gihe giguha morale ni nka kujya urukundo rurorosha ibintu urukundo ratuma n'ibigumya bikoroha ni nka kujya ufise umusheri wawe aba ku musozi uraduga ujya musozi cyane kandi n'uruha ariko umunsi muzohebana wa musozi uzobona umengo wiyongeye inshuro 10 ubunini kumbe icyatuma ujya musozi ubona ko ari usanzwe ni urukundo n'igitoro urukundo ni energy ni byinshi muri icyo gihe bakunde ko nicyo bakora kandi niho nibibazo bazohura navyo nkujya musozi bazohura nawe atazowubona icyo nicyo kintu gikuru no gukunda gusa ikindi nacyo ugakunda arabakiriya bawe ukabubaha bakubawe abusanzeho aba hari ibyo azi wowe utazi umwe wese ajya nubonye impongo ishaje ba yarahuye n'ubuhiri bwinshi iba yarakwiswe ubuhiri yiruka isazana inkovu nyinshi n'icyo gihe bubahe bakuru babo ikindi nacyo ubustare ikintu cy'ubustare kigushikira nk'urukundo uronse umukunzi wo kwibaza ko ari wewe urabambere gukundana kumbe so na nyoko barakundanye kera rero umenye yuko ibintu byose ducamo n'akahise kabandi n'ubustare n'akahise kabandi sasa muri icyo gihe ntibazanzamure mu bwonko babone ngo bararenze ku mustare n'akahise kabandi hariho abanyempano ugasanga umwana canke umuntu wari we wese araje muri entertainment akoza akantu gatoya nka jewe wahaye amashugwe waramaze imyaka myinshi upambana mugabo harageze igihe ukora akantu gatoya karakugize umustar azwi n'abarundi benshi ugasanga hanze y'igihugu no mu gihugu baramaze kukumenya nihereye ko jewe mugabo ugasanga wa muntu yagiwe y'amahirwe ntariko arahereza agaciro ba bantu ahasanze bivanye n'amatelefone yakira bivanye n'abafana ukuntu bamubanye benshi donc bikamunanira kujera kumva umengo yosuzugura abantu bose ahasanze nitanze ko akarorero kugira ngo abantu bose bashobore kuntahura mbega uwo munyempano
ni kihe kintu wumva wo muhanura n'uri nyuma yiwe igihe Imana yomugirira ubwo buntu kuko n'ubuntu yego n'ubuntu yego kwe kandi benshi baba banakenye ego batanu ubushobozi bafise ariko Imana ikavuga iti rebe nawe ukenye mufuko kagenda ndakuduze. Okay, ni ihe nama wogira abantu bameze uko abantu bameze uko icyemera mbere icyo nobabwira hajye abana b'abantu hajye kuguhanura hajye abantu baguhanura kubera wananiwe kwihanura cyane musanze nabo nyine baba babizi yuko kwishyira hejuru kubera nta kintu kiryoshye nko kuba uri hejuru ariko ukabaho nk'uri hasi kubera nawe umanuka hejuru usubiye handi wari uri sadi ntacyo uhomba ariko umuntu ari hejuru Imana yagushyize hejuru wowe ukaca wishyira hejuru kuko uko uduga hejuru nuko utinya hasi none hajya uri kuri igiti uko uduga hejuru cyane nuko ugumutinya ye nkatibuka abagabo ncamfa ugumutinya sasa gerageza ukunde hasi ariko ugwanire hejuru gwanira hejuru wibera hasi ko ni hoteli ibuye hejuru uri hejuru itera ibuye hejuru uri hasi sasa tu icyo cyonyine kizobafasha ya bamaze kwishyiramo ko arakahise k'abandi bakamenya yuko ni zamzamu Imana hajya bavuga ngo Imana imanyura nkunda kumva baba ngo imanyura umutsima ku kubo yahaye igaha abandi yani ariko bavuga mu jambo nimba Imana imanyuriye ku wundi ariko nuvuga ya c'est-à-dire itegerezwa kubuko ni cercle genda uko sasa muri kigo maze kubimenya ugeze kuri turu yawe ugifatamo neza kubera amaherezo ya byose uri umwana w'umuntu neza cyane muri ikindi kintu oya none wavutse uca mu kanwa waciye mu muntu yego kabisa waciye mu muntu kandi wikiriye hasi yego sasa we nawe ukwibera uwo hasi ni byiza cyane kurusha Mukombozi arafise abana yego me abana biwawe yego ni kihe kintu bagutwaye ko muri kamere yawe utokunda comportement yawe batwaye utokunda turabe icyo batokunda iwanje turabe icyo utokunda we nk'umuvyeyi nka papa ko bagikora yego kera navuga umuziki kubera abana b'abakobwa sinabona neza mu muziki ninki ariko nasanze hari abantu bifata neza kandi bakora umuziki bakagubana na ya ndero nziza uko turabe icyo yes no wanakwembura umengo byose ni bon yes ni sawa peut-être tout gukunda cyane umuntu ukamwimariramwo ya icyo sasa kwizera umuntu n'ingoga icyo cyo kwizera umuntu n'ingoga urazi nka jewe kuri nibagije ico kibazo ikintu nka jewe ndamutse mvyaye kuko sindavyaye bado sijaza niko numva ubushuri bungendana mu kumbe bwari gwawe ese nakubwiye yuko ari umukobwa umugenzi cyane yitwa Wema Sepetu muri Tanzania yego kabisa ni umusista tuvugana cyane kuva kera heze nk'imyaka 3-4 uko tuzinanye hanyuma iyo umuntu ariko ndaraba stati yiwe hare ijyo mwijoro ndakomanta hanyuma mwijoro ndarana rota turi kumwe turavugana ngo ndiko ndamubwira ngo umwaka mfise imigisha myinshi harimo ubushuri bwawe ngaha ngo je umwaka mu gihugu cy'u Burundi ngo ni cyubahiro yanyifurije umwaka mushasha sadiri hari abantu bariko baramvuma ariko kubera n'icyubahiro ampezagiye imivumo igumenyerera sasa imigisha mfise ni myinshi none utera imbuto kwipave yomera nabo wewe na utabyara je ndazi ko ndagufitiye ubushuri ndiko cyumubwira yo ntiyashavuye yaye ndiko bavuga mu ndoto aho nari mu ndoto tumaze kuvugana ariko mu ndoto sasa namaze kukubona wewe nca mbona musa nawe urasa cyane nawe Masepetu yego kabisa kandi abantu muri nyuma ya kamera ndabinginze muze kuyumbarira isa nawe Masepetu sana nca vuga basi ngira ngo bwabushuri yango n'ubwawe hanyuma kubana uyu munsi nawe nabuze kangendane abashu guys uwo tuza guhura nawe niwe nza kuriha kuri Sevarant no musinda umuntu adasanzwe yego kabisa no musinda umuntu adasanzwe banzaniye ishugwe murayibona
ino date iteye ubwoba kandi sha ujakirana umutima ntujakirana amaboko gusa nukuri urabona inzori bikinzwi yose ndaribombeka ndaribombe yego kabisa canke raba piscine bitemo ego okay nariko ndakubwira rero jewe ikintu ntokunda ku mwana nzovyara Mkombozi umuntu wese arizera abantu yego hariho ikosa nigeze gukora mu buzima bwanje ryo kwizera abantu donc kumva umuntu wo myimariramwo yego kandi Imana izibimfashe narigeze kwizera abantu ndabimariramwo ariko nk'umwana azonkomoka canke n'uyundi muntu ari hafi yanje no musaba ko iryo kosa torikora ico uwo muntu yoguha cyose ico uwo muntu yoba kumariye cyose novuga kiretse nk'umuntu mubana umugore n'umugabo ngira niho mwobwirana byose ariko nawe bivanye n'umubano wanyu bivanye ego mumaranye bivanye n'imyaka mumaranye canke bivanye novuga hakuru n'umubano hariho abantu umubano mwiza narumvise ngo hariho abantu bashobora kubana kandi badakundana nivyo yego ashaka ugakora mariage n'umuntu kandi mudakundana ukambara bag yego kabisa abantu barayambara ugatamba bien mu bantu neza kandi atagahunda afitanye nawe ivyo ntikunda kuva kuki hari igihe bafoxe n'abavyeyi bakamubwira iti bana ifuka mama wawe aragwaye agira afi atabonye n'umugore wawe atabonye na mariage yawe hari umuntu yiruka kubera icyo canka akazi ubundi nawe akavuga ati bana akazi cyangwa akavuga ati ibintu byo gutaha uri wenyine umuseribateri dépense ni nyinshi z'ubuzima ariko ufise umugore n'umukobwa cyo bukubaha akarondera icyo ubundi nawe akavuga ati akazi ngira nje gukora bisaba yuko mba afise umugore kuma adafise umugore kajya akazi n'ingakwiranye reka ndamurondere ugasanga nyene abamukunda ariko ugasanga si mu ndunduro ugasanga suse yo kugira mariage si urukundo n'ibindi bintu bya pembeni ya uko imvo ni nyinshi ariko umwe wese abafise iziwe ariko ni nyinshi hariho abantu benshi bakunda kuvuga ngo mariage ni umunezero abandi bakavuga ngo mariage si umunezero ugasanga hariho umuntu ndavuga ku bakobwa ugasanga hariho umukobwa yumva ashaka kugira urugo nk'ugwa kanaka mbega bagiye ntaba bifuza kugira urugo nk'ugwa kanaka ni kihe kintu bahanura je nibaza yuko icambere na mbere ifo kumenya yuko uyo kanaka yaciye mu biki wowe yihanganiye ibiki makashaba kubaza ukacumenya mbe wewe yasimvye inzuzi nyinshi ego mbega wewe ho wobyihanganira ukiri wanyu ukiyumvira mbega nkabijya wewe wobyihanganira nkuko uzi kibazo cyaje kuba byatumye umengo n'urukundo na mariage abantu babona umengo ni gihano bamwe ni kubera ko systeme dukuriramwo ya mariage y'urukundo systeme dukuriramwo y'urukundo hari akantu k'uburobere mu rukundo karimwo akantu k'uburobe nakahe bashyizemo akantu ko kwikekana tubikekana ubuhemu hamwe nyine umuntu sheri wawe akubagije uri hehe ukamubwira sheri ndahantu ndi muri ville umeze neza uri mu mahoro yego ndi mu mahoro ayo mahoro ni ndayaguhaye uri kumwe nande sadiri ntibaturemye muri rwa rukundo rwo kuvuga uti mugenza nje ari mu mahoro nanjye nezegwe n'amahoro yiwe ariko sasa bwa bundi kuba gusa mu mahoro ngiye guteye amakenga sasa hari akantu kuburuberi ko kwikekana nabi ari mahoro ninda yamuhaye none kumbe narinzi yuko wewe umusheri wanje wumvise ko ndi mu mahoro turyoherwa ahubwo ukanezererwa umunezero wanje ariko wewe ari wenyine sheri ni wewe ndakubwiye ko ndi mu munezero ahubwo cyusara sasa uko barashizemo akantu ko kwikekana sasa kajya akantu ni kabi sasa bisaba kwanza ko muva muri uwo mutego mukava muri uwo mutego ukamwizera umuntu ariko nawe wizeye ukaba umwizigirwa ku wundi kubera urukundo kenshi n'ubwizigirwa tu aho abantu benshi abakunzi benshi usanga agomba kwereka umukobwa ko amukunda cyangwa umuhungu ko amukunda ku bakobwa hari igihe bereka ko bitwararitse abasheri babo iminsi ya Saint Valentin yegereje aho mu kindi gihe abahungu bereka ko bakunda cyane abakobwa ku munsi wa Saint Valentin mbega birakwiye yuko
wereka umukunzi wawe ku munsi wa Saint Valentin. Donc iki kiganiro ni cya Saint Valentin ku bantu muri ko muradukurikirana kuri Manera mumenye ngo Mukombozi twamuhamagaye kugira ngo ashobore kutuyagira ibintu bigiye bitandukanye kandi mwumvise ko ariko aratubwira n'impanuro nyinshi. Ni kihe kintu ushaka kubwira abantu bakundana ariko berekana ko bitanyeho ku munsi wa Saint Valentin? Kwanza icyo mbere mbe Saint Valentin ni iki? Saint Valentin ubwa mbere mu mateka yari muri Roma. Hari umwami wabo Empereur yitwa Constantine. Yego. Kubera Roma yashaka intwaro ku isi. Yego. Yashaka ko abajene bajya baragwana kugira ngo bagure Empire Rome. Yego. Hanyuma sasa ikiboneka ko bagiye kugwana abagabo bafise abagore mu rugo ntibagwana neza. Baguma biyumvira umuryango bagira iki. Sasa bimaze gushika uko acha haza icyumviro yuko abuze arabuza abagabo abajene kurongora. Sasa acha baho umukozi w'Imana yitwa Valentin. Wow. Sasa umukozi w'Imana we yavuga yuko abajene batarongoye baca bagize mu busambanyi cyane. Kivuga ati kandi bagiye mu busambanyi bagiye kubiri n'Imana cyangwa kuzaragira mariage mu ibanga. Umwami abimenye aramufata bamukira urugo gufa. Valentin ari mu gasho baciye bamwica bamukiriye urugo gufa yanafuye. Ari mu gasho akakundana n'umwana n'umukobwa w'umushefu. Mwaje bashefu bagasho bampimba mpimba akundanye nawe ageze yuko umwica yaramwandikiye ikete bica Valentin. Yego yaranditse ikete yo kuri uwo amajambo y'urukundo akomeye cyane. Hanyuma ahejeje cyandika ni jewe Valentin wawe. Sasa kajya kajambo jewe Valentin kwa Valentin ni izina nyene risanzwe. Kajya kajambo ni jewe Valentin wawe. Ya kete yamaze gufajya kiko abajene benshi baramukunda. Yaciye gendika amateka abajene benshi sasa bandikiye abasheri wabo. Nanjye nitwa Mukombozi najya nandika Manela ndashaka kwandikira munsi ni jewe Valentin wawe. Urumva icyo yuba slogan. Yamaze kuba slogan baadaye amaze gufa ntiwaciye hazi mico. Hacihazi imico nyene isa nk'igisatanu ukuntu ariko yo kwiryohererwa y'abaroma niho hacihaza izi noire na rouge. Izi zaciye ziza gute bashiraho umunsi. Uwo munsi ni wa Valentin y'amatariki nyene ya Valentin. Donc babikora kugira ngo bamwibuke abandi nabo kabikora kugira ngo bashimisha abakunzi babo. Sasa kubera ubwa mbere bagira bibuka umuntu mwiza. Baadaye après uyo munsi mukuru wa cyawuhindura w'ubusambanyi bagira gute bafata impene yirabura. Ubona ikulere bafata impene yirabura bakayibaga bagaca bafata cya gishato ciwe bakacyanikira ya maraso bakayashira mu kidobo bagaca muri bya bishato bakaza barakata gato bandika ko amazina y'abahungu barandika ko amazina y'abahungu bagaca bashira muri ya ndobo y'amaraso. Sasa abakobwa baraza bagaca batora ugatora agapapuro akanuze kamwe agashato kamwe. Izina usanga ko niwe mujya kuryamana. Yaciye bihinduka ubwa mbere yari muri spiritualité barecha bija mu mubiri. Niyo mpamvu usanga abantu benshi biko bija handi musambanye kubera baci bagira yindi bintu by'imigigwa sitanuko uko urabona ko byaciye bifata kandi abana benshi nabo bavuze mu 11 abavuga ngo abana benshi bavuka mu 11 ko yasebana je mvuka mu kwa kane indazo mu kwa kabiri amezi 9 je mvuka mu kwezi kwa kane kace ndumva ndumwana w'umugisha we muri Pasika Pasika Mukombozi twagiranye ibihe byiza cyane hariho abantu benshi uri kurafasha hariho abarundi bagukunda ari benshi abarundi bari mu gihugu abarundi bari mu mahanga nanjye ndabakunda cyane ko barabizi. Ndibuka ari mu ntigeze kumbuza amahoro arambwira ati nera ndakwinginze kuri kamera araza kwiyumva arambwira ati nenda kwinginze cyari cagiye wiyamamaza arambwira ati numva shaka ndondere nimero ya Mukombozi. N'umuntu cyane n'umuntu kazi n'umuntu n'umuntu sawa hama arambwira ati ntayo mfise mugabo nanje ndamukunda gose. Merci sana tireka ndayirondera arambwira ati nukuri hariho quelque chose. Merci sana narayirondeye mugabo kubera ko tutari tumenyeranye byarangoye ko ndakuvugisha nayimuhaye direct ati mumvugisha. Urumva? Wow, nice. Rero abarundi baragukunda cyane. Nanjye ndabikundira kwese cyane gose.
nakaye kajambo washobora kuvuga turangiza ikiganiro cha Saint Valentin yego me kububatse kubakiri muri fiançailles no kubana bakiri bato bari muri copinage bakunda mukombozi bakunda nanera. Okay, je kintu kimwe no babwira nuko icambe na mbe ntukunda umuntu ku bintu Imana yamuremyeko. Yego. C'est-à-dire ntukunda umuntu kubera tahe gusa cyangwa kuntasa kubera ko ibintu byose by'umubiri Imana yaremanye umuntu bihera mu minsi 90 mubana mu nzu. C'est vrai? None amezi 3 nimba tahe yawe yashobora gutuma uje kuntembera gahunda zose ncyenda zita kamwatira mu mezi 9 mu minsi 90 amezi 3 ebane yataye yawe uyinshizeko mbisana hano ngira ngende mbisa nibikibaye shasha yego sasa ukurikiye icyo cyonyene mu mezi 3 uzotanguye kubana n'umuntu utashaka uzagerageza ariko je namambwira abantu kugira ngo umukobwa kugira ngo mureshe umukobwa icyambere ni gitsina gore yego nicyo kurikira kubera ko hari n'abahungu beza kutagiye kubareshya yego icyambere nambe wagiye kuresha ujya mukobwa kubera ari umukobwa kandi ko umukobwa ni kubera igitsina gore abafise kubera nawe yose anase afise igitsina gore umukobwa ntibikunda yego uko icyambere nicyo gituma dukurikira abakobwa yego icya kabiri ukuntu akubera ijisho umuravye akakunezereza cyo cya kabiri icya gatatu sasa n'ingezo ariko icya gatatu nico gikuru comportement y'umuntu nico gikuru ariko sico kiri imbere niyo kwiriye gukonta d'abord y'ibindi bibyo ariko sasa ntuyibona benshi bakunda kutubesha ngo je namukundi ingeso reka ubeshi wazibonye mu maso noya wakunze kwanza kubera ijisho kandi kubera ari umukobwa icyo sasa bamaze gukurikirana ivyo ingeso nico cya gatatu nakujya hari inama ya president banyumba kubi bashika kare ba mustanteri president kaza ubwanyuma ariko niwe mukuru nawe yaje ubwanyuma niwe mukuru sasa ingeso kizike ubwanyuma ariko nico gikuru hanyuma ikindi nacyo no bahanura bakunda abantu nazo kunda n'umuntu ngo nazo bababaza yego ahubwo bakunda n'umuntu bazokwihanganira umubabaro wiwe kuko umuntu wese arakubabaza ko yari mwese yego hanyuma ikindi nacyo no babwira bikundanire pe bikundanire ariko bishitse bagahebana cyangwa urukundo rukaba ruriko ruracumbagira bagerageze ntihagire ukomeretsa ubundi bafate gusa yuko n'umuntu mwahuye murananiranwa bagerageze guhanura kwanza byanse binaniranye ho gushika ku rwego bashobora gucumitana intambi bafe bagira iki ufuma ngiyati rero turekane duhagarike cyanke twekonje amezi 3 turabe kumwe wese icyo yohindura mu mutima hari gihe no ndaguhanura ibintu ariko umusinzo wandi kure yawe ntuzobona ko zamanuza zikeneye uko tugahana umwanya uko ego hanyuma turabeje nibaza yuko nibyo no bahanura kandi kindi nacyo bishitse akabura umukunzi kubera abantu iyo bahebanye kandi yaramenyeye mu ijoro ararana umuntu ngo akabatangiye kwirarana nk'ikrema atari batwebwe twagize investissement kugura amakoti n'ibireta sasa muri icyo gihe agerageze ntibihave bituma abindaya ajya kugura abakobwa kubera ko hajya naho kuryama n'umukobwa ndakundana ingaruka ni nyinshi gusa benshi batubwira ni icyaha ariko apare y'icyaha hari ibindi bintu biri nyuma yawe mu buzima bwawe bwonyene kubera ko urukundo ni energy positive hanyuma ubwango ni energy negative sasa iyo genda guhaye urukundo energy positive wowe ukazana negative niyo mpamvu amatara yaka niko yari insinga negative na positive cyabizana umuriro icyo bizana ingaruka icyo bizana sasa muri icyo gihe birinde kutabona n'abantu kandi izo ngaruka zirashika no mu buzima apare y'amasida n'ibiki no mu iterambere hari ibintu bigabanuka n'iki no mu kwiyumvira hari ibintu bigabanuka icyo birinde cyane hanyuma ikindi nacyo birambire kweri abakundana n'abankana
sinababwiye barambane kwankana kubera ko bazopfa sinzi iyo bazoja isoko bategura ijuru. Ego vraiment Mukombozi reka tugushimire. Ego namwe wakoze cyane Manera wakoze cyane just nabwa kubona amaso mu yandi neza. Kandi urazi ko tuvuganye igihe kirekire. Twavugana kuri phone kumbura mwiza je na mbona nuko stati none nuko ndakombona je ndazira bari kuhajya abantu bose babisiza akantu baba bigiza akantu abayabwiye photographe raba ndabonye akantu ngatureho ariko kumbe nta nakantu yishikiye mu maso mengo ni udandaza amakaro uranyerera no mu maso. Mugana nakubwiye nje ndandaza ibintu by'ubwiza ifoko nanje kuri Manera muri Manera boutique kandi ndanakunda n'ukunda n'umvise amakuru urigwanira cyane umwana yipambanira cyane atari babandi umugabo adasumye abana bararinzara ni bien sana. Bon urumva jewe je ndipambanira kubera ko ndi muri babakobwa bata nabuze abavyeyi 2016 urumva imyaka ni myinshi hama imyaka 10 warukiri mu myinshi hama cenkura nyene mbona yuko nojya ndushe hama Imana yaragira ampezagira neza cyane iragura inzira zanje hari ijambo wavuze ngo uri imfuvyi tari imfuvyi nivyo wavuze. Sifise abavyeyi ko sindi imfuvyi. Okay ntafise abavyeyi mugabo si imfuvyi kubera nasokuru n'abavyeyi afise ndumuzukuru w'imfuvyi zirumva rero nanje benshi iyo ndabwiye ko ndi imfuvyi navyo bemera bivanye n'ukuntu bambona nera uri imfuvyi wow yani bien sana. Nuko rero Mukombozi ndagushimiye cyane ndagushimiye gose ndagushimiye kuri ariko sasa none shamu Manera yenda nakubaze none je agashugwe urabona ko atari amashugwe batwara ku mpanda ego none shamu Manera none none agashugwe none wakakiranye umutima cyangwa n'amaboko iri shugwe vraiment sinzi ndira kugira ngo ubone ko narishimye ndira kugira ngo ubone ko narishimye ajya uririye hiyo urazi ko ari jambere nukurira kugikiriza cy'umuntu urazi naheruka ishugwe kera mpawe n'umuhungu bamuni nawe none uri ngumba y'umukunzi uri imfuvyi y'umukunzi ndi imfuvyi y'umukunzi nanye ni imfuvyi y'umukunzi none dufubane none ubufuvyi tubufuvye Okay Mukombozi reka tugushimire gose. Ego kabisa mwakoze cyane karibu kandi kuri Manera ndabona kwe n'amakamera ndabona aramyeka kwe ni meza cyane karite class benshi babwiye ikiganiro cyo mwijoro ama TV online menshi mwabwiye ikiganiro cyo mwijoro mengo ni gusaba ide n'inyoko iragoye kumurihisha wese cyakunda bigabsana turagushimye n'ahantu heza cyane ahantu ni heza cyane gose urana wasohotse basi ibanza vyiza wumvise intoje yabo bimeze neza cyane gose nakadiho katamena umutwe nikamena umutwe urabona nk'ubu ni waronka umuntu kazi ufise umuntu kazi hameza nagira ngo naronse kumbe ndacyarondera wa Toma ego sawa.